Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabaha ikaze mu kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tugiye kubandanya twiga inyigisho twari twatanguye z'ukungene wokuza imigenderanire yawe n'Imana. Ndabaha ikaze rero, twaravuganye byinshi ubuheze, nibaza yuko nimba utari wakurikiranye ushobora kuraba mu mavideo aheruka, uraraba ivyo twagiye tuganira, inyigisho zagiye zihaba. Rero uno munsi tugomba tuvugane uburyo icenda Imana ivugana natwe, uburyo icenda Imana ivuganiramwo natwe. Uburyo bwa mbere Imana ivuganiramwo natwe ni uburyo bwa Bibiliya, ni ukuvuga ni ugusoma ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo buryo Imana ivuganiramwo natwe. Mu mavideo aheze twarabiganiye yuko dukwiye gusoma ijambo ry'Imana, kurimbura ijambo ry'Imana, tukiga n'ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya ni uburyo budasanzwe Imana ikoresha mu kuvuganiramwo natwe. Rero hariho ikintu nagomba ko tutahura, ni vyiza kumenya ivy'Imana, ariko kandi ni vyiza kumenya Imana. Kumenya ivy'Imana no kumenya Imana biratandukanye. Hariho itandukaniro. Kumenya ivy'Imana no kumenya amavese, kumenya Bibiliya ku mutwe, kumenya vyinshi, kumenya theology, kumenya ibi canke biriya, kuba warize ivyigwa bijanye n'ivy'Imana, ivyigwa ndoramana, ukamenya vyinshi, ukaba warigishijwe vyinshi, ukaba uzi vyinshi vy'Imana. Kumenya ivy'Imana, ariko kumenya Imana ni ukumenya uko ivuga, ukumenya inzira zayo, ukuvugana nayo, ukumenya ijwi ryayo. Hariho itandukaniro rero ryo kumenya ivy'Imana no kumenya Imana. Ndakwipfurije ntugarukize kumenya ivy'Imana gusa, ariko ugire kumenya Imana, kuko urashobora kumenya ivy'Imana ariko ukaguma uri mu vyaha, ukaguma uri mu nzira zidahimbara Imana. Ariko iyo umaze kumenya Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Rero urakwiye kumenya Imana, ukamenya n'ukungene ivuga. Rero ijambo ry'Imana, Bibiliya, ni uburyo budasanzwe Imana icamwo mu kuganira natwe. Rero ijambo ry'Imana hariyavuga muri Zaburi 119 ku murongo wa 115. Zaburi 119 ku murongo w'105. Reka tuhasome kugira ngo dufashanye. 119 ku murongo w'105 avuga ngo ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Ijambo ryawe n'itara rimurikira ibirenge vyanje. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni uburyo, Bibiliya ni uburyo Imana ikoresha kugira ngo iturongore, kugira ngo itwereke inzira. Turakwiye kuryitaho rero. Iyo turiko turasoma Bibiliya, tumenye yuko ari Imana iriko iravugana natwe biciye mu ijambo ryayo, ariryo Bibiliya. Rero kandi nagomba ngo dushobore gushiraho itandukaniro rya logos na rema. Igihe uriko urasoma ijambo ry'Imana, ugasumenya Bibiliya, uragira ubumenyi rusangi bw'ijambo ry'Imana. Iyo ni logos. Ariko urakwiye no kugira rema. Rema ni ijambo aho Bibiliya, aho Imana wumva ivugana nawe kubikwerekeye, kuvyerekanye n'ibihe uriko uracamo, kuvyerekanye n'akazi kawe, kuvyerekanye n'ubuzima bwawe, kuvyerekanye n'umuryango wawe, kuvyerekanye n'igikorwa cawe. Urakeneye ijambo direct rivuye ku Mana. Imana irashaka kuguha verse, irashaka kuguha umurongo wa Bibiliya nk'ijambo ridasanzwe rigiye kukurongora mu gihe runaka. Nibyo nokwita rema. Urakwiye rero kugira ijambo logos, ubumenyi bw'ijambo ry'Imana mu buryo rusangi, ukaronka na rema, ijambo ry'Imana Imana ivuganye nawe bijanye n'igihe, bivanye n'igihe uri kuracamwo, kuvyerekanye n'umuryango wawe, kuvyerekanye n'akazi kawe, ukagira ihishurirwa ridasanzwe ry'ijambo ry'Imana. Hariho rero ubundi buryo Imana ivugana natwe. Imana iravugana natwe biciye mu buvugishwa. Imana iravugana natwe biciye mu buvugishwa. Hariho
abo Imana yahamagaye nk'abavugishwa n'Imana. Muri Bibiliya turiko turasoma turabona Imana abo yahamagaye nk'abavugishwa n'Imana, ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli n'abandi ba Daniyeli, bajya n'abavugishwa n'Imana. Bibiliya itwereka ishingira intahe, ariko kandi turabona no mu isezerano rishasha mu ma ministere atanu canke mu mabanga atanu Imana yatanze, hariho n'ibango ryo kuvugishwa n'Imana, abavugishwa n'Imana, ariko kandi hariho n'ingabire zo kuvugishwa n'Imana. Rero Imana ashobora kuvugana nawe biciye mu buvugishwa. Imana iravugana nawe biciye mu buvugishwa, ntukwiye gukengera ubuvugishwa. Hariho ego abavugishwa b'ibinyoma, hariho abavugishwa batari ukuri, ariko ibyo byose iyo ufise mpwemu yera ukagira no kumenya ijambo ry'Imana, ukamenya na Bibiliya, urasobanukirwa, urashiraho itandukaniro hagati y'ubuvugishwa buvuye ku Mana n'ubuvugishwa bw'ibinyoma. Rero Bibiliya iravuga mu Tesalonike 1:20, mu Tesalonike 1:20, haravuga hati ku murongo wa 20, Tesalonike ba mbere gatanu, mumbabarire 5 ku murongo wa 20, haravuga ngo ntimukengere ivyo bavugishwa n'Imana, ntimukazimye mpwemu. 20 haravuga ngo ntimukengere ivyo bavugishwa n'Imana, mugerageze byose mugumye ibyiza, mugerageze byose mugumye ibyiza. Nukuvuga ngo nubwo Bibiliya ivuga yuko Imana ivugana nacu biciye mu buvugishwa, si ubuvugishwa bwose ukwiye kwemera. Oya, ubuvugishwa urakwiye kubusuzuma. Urabusuzuma gute? Urafise mpwemu yera. Mu isezerano rishasha twarahawe twese mpwemu yera. Rero nubwo utofise iyo ngabire yo kuvugishwa n'Imana cyangwa umuvugishwa n'Imana, ariko urafise mpwemu yera. Mpwemu yera bifatanye no kumenya ijambo ry'Imana, araguhishurira ubuvugishwa ko buvuye ku Mana canke ko butavuye ku Mana. Rero uramenya, ntukwiye kwakira ubuvugishwa bwose, ariko urakwiye kugerageza, urakwiye kutesta, ukavuga ati buno buvugishwa n'ubuvuye ku Mana canke n'ubw'ibinyoma. Rero Bibiliya iratwemera ati ntitube abantu bahakana ubuvugishwa n'Imana, ntitube abantu bahakana ubuvugishwa, ariko turakwiye kutakira byose, turakwiye kugerageza byose. Ibivuye ku Mana tukabifata, tukabishira mu mutima, tukabyizera, ariko ibivuye kuri wa mugwanizi tukabishira kure yacu. Rero buno buryo bwa kabiri ni uburyo Imana ikoresha mu kuvugana natwe. Rero ntukwiye gukengera ubuvugishwa n'Imana, ariko kandi ntukwiye kwemera impwemu zose. Urakwiye kumviriza ijwi ry'Imana, urakwiye kumviriza ico mpwemu yera akubwira, kuko abavugishwa n'Imana mu isezerano rishasha baza kutubwira, baza gukonfirma ivyo Imana iba yavuganye natwe mu mitima yacu, baza gukonfirma ico Imana yavuganye natwe. Hariho rero uburyo bwa gatatu Imana ikunda kuvugana natwe. Imana iravugana natwe biciye mu mayerekwa. Imana iravugana natwe biciye mu mayerekwa. Iyerekwa ni iki? Iyerekwa ni igihe Imana ikwereka ikintu ukabona ubu ukanuye, biratandukanye n'inzozi. Ubu ukanuye mugabo ukabona iby'amaso y'umubiri adashobora kubona, ugatangura kubona ibintu munsi y'impwemu. Hoho ntuburyamye, ariko ubu ukanuye. Imana itangura kukwereka amabanga, itangura kukwereka ibyihishije, itangura kukwereka ivyo muri kazoza canke ivyo muri kahise, ikoresheje ama image. Ibyo Imana ikwereka, irabikwereka uri kurasenga, mugabo udasinziriye, uri kurasenga ukabona ibidasanzwe, ukabona amashusho. Nka kujya umuntu iyo aryamye ariko ararota, hariho amashusho abona, hariho ibyo abona, mugabo aho bitandukanye n'iyerekwa. Iyerekwa kwerekwa nuko ububona, Rero ijambo ry'Imana avuga yuko Imana ivugana natwe biciye mu mayerekwa. Turavye muri Yoweri 2 ku murongo wa 28 harabishingira intahe ivyo Imana, ukungene Imana izovugana natwe biciye mu mayerekwa. Aha Yoweri 2 ku murongo wa 28 haravuga hati hanyuma y'ibyo nzosuka mpwemu wanje kuri n'umubiri wose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona
ivyo yeretswe. Imana iravugana natwe biciye mu mayerekwa, iravugana na ba Paulo biciye mu mayerekwa, iravugana na ba Petero biciye mu mayerekwa, na none munsi Imana iravugana natwe biciye mu mayerekwa. Ubwo n'uburyo budasanzwe Imana ivugana natwe. Icya kane, Imana iravugana natwe biciye mu nzozi. Imana iravuga biciye mu nzozi. Ndazi hariho abantu benshi mu bariko barankurikirana, Imana ivugana nabo biciye mu nzozi. Abantu benshi Imana iravugana nabo biciye mu nzozi. Reka turabe ico biri bivuga ko hariya muri Yobu 33 ku murongo wa 14. Muri Yobu 33 ku murongo wa 14 haravuga neza ukungene Imana ivugana natwe biciye mu nzozi. 33 ku murongo wa 14 Yobu haravuga ngo kuko Imana harahivuga mu buryo bumwe, harahivuga mu bundi, naho umuntu atobibabara. Mu nzozi mwiravuta ryo mwijoro, igihe itiro ryinshi ritwaye abantu basinziye ku mariri yabo, niho izibura amatwi y'abantu ikabateza ubwoba ivyo ibaburira, kugira ngo igaburuze umuntu imigabo yiwe imurinde ubwibone. Rero Imana iravugana natwe biciye mu nzozi. Ndifuza yuko tuzobandanya zino nyigisho mu ndwi ikurikira, uburyo Imana ivugana natwe tuzobandanya dukurikira, tuvuga byinshi mu vyerekeranye n'ukungene Imana ivugana natwe. Ubutaha tuzovugana mbega ni gute umenya ko Imana yavuganye nawe biciye mu nzozi, kuko hariho inzozi ziva ku Mana n'inzozi zitava ku Mana. Hariho inzozi ziva kuri twebwe n'inzozi ziva ku Mana, n'izindi ziva kuri Satani. Ariko ivyo vyose hariho ukungene ushobora kubitandukanya, ukamenya ati ni ryari Imana yavuganye nanje biciye mu nzozi, canke ni inzozi ziva mu vyiyumviro vyanje, canke ni inzozi ziva kuri Satani. Ivyo byose urashobora kubimenya ukurushiriza kubw'umugendana n'Imana. Rero naha tugarukirije ikiganiro c'uno munsi. Niba ufise ikibazo uzonyakure ku nomero 61 963 731 133 Yesu abaha umugisha.